Mr. GIBA n'umuririmbyi w'umurundi, ni umurundi kwa papa na mama, navuga ko ndirimbira Burundi. Ya sana. Ko tuza abastare na ibintu by'abakobwa mu mfise. Mfise benshi cyane. Mu bisanzwe umusare n'umuntu, umuririmbyi n'umuntu nk'abandi kujya ku nyene wowe ushobora gukunda. Ni nkuko wewe nawe ushobora kugira ingeso yo gukunda abakobwa benshi kandi utari umuririmbyi. So iyo ni kamere y'umuntu nyene cyangwa guhitamwe ko umuntu kavuga ati je nafashe decision yo gukunda benshi. Messi sugukunda navuga nyene ko ari kwifuza. Baby sit and listen to my reggae song. You the one I was waiting for so long. The way you love me, you make me sing for you. Murukundo bikora neza, ufise look uteye neza. Murundi kazi w'imico myiza, jenda kwishimira. Murukundo bikora neza, ufise look uteye neza. Murundi kazi w'imico myiza. I want you to know you special to me. Manje kubaramutsa abakunzi ba Ashali TV, kuri micro mukabona na Prince, hamenyuma kamera mukabona na Ali Ben Daud. Tubibutsa yuko mushira subscribe, mukashira na comment na share kugira mushobore kuronka amakuru mashasha n'ibikorwa bishasha vya Ashali TV. Uno munsi aronse umutumire wacu no suundi ni wawundi mumenyereye aguma training ku manazo social suundi, reka tumuhe ikaze yi present ni Mr. GIBA. Le docteur qui guérit les blessures du cœur, le docteur d'amour, le docteur sans document. Umunavuze Mr. GIBA, Mr. GIBA nuwariwe Mr. GIBA ni giki kuri uyo mwanya? Mr. GIBA yo present abantu biwe gute yuko ari giki muri uyo mwanya? Mr. GIBA n'umuririmbyi w'umurundi, ni umurundi kwa papa na mama, navuga ko ndirimbira Burundi. Ndo umuririmbyi. Eske Mr. GIBA, umunavuze Mr. GIBA yumvise mwiki muri Mr. GIBA? Ingabirano y'u Burundi, umwana w'igihugu, ego. Ushobora kuduha akapela gatoya? Baby sit and listen to my reggae song. You the one I was waiting for so long. The way you love me, you make me sing for you. Murukundo bikora neza, ufise look uteye neza. Murundi kazi w'imico myiza, jenda kwishimira. Murukundo bikora neza, ufise look uteye neza. Murundi kazi w'imico myiza. I want you to know you special to me. Mr. GIBA, wewe ni noma sana mtu wangu. Anashukuru sana kawaida. Tuko tunabaki tunasikia Mr. GIBA ana ukimya mrefu sana. Mr. GIBA ari mu gacere kadasanzwe. Eske vyoba ari ibiki? Ariko arategura ikibomb gishasha canke bimeze gute? Jenny baza uri umuririmbyi udafise management, uri umuririmbyi wipambanira, bisabwe yuko biragufata umwanya kugira usohore igikorwa cyiza. Kumbure abantu benshi baziko je n'umuntu nyene byose ikintu ndacitegurira sana. So Mr. GIBA na management yabafise? Oya na management ifise. Akora ku giti ciwiwe. Fise baje abantu batahura talent yiwanje akavuga ati ndagufasha kuri iki wowe ukipambanira muri ibi. So bice bisabwe ko mfata umwanya munini, nubwo unarengeje sana ariko ibikorwa nzozana bizotuma nyene bibaryohera cyane kubona nyine nahoze ndiko nditegurira ibyo bikorwa. Bivuga yuko Mr. GIBA ariko ategura igisasu gishasha gira gusohora muri uko kwezi? Bo narabiteguye n'ibindi biri tayari, gusa urazi ubwo musohora indirimbo ifuye ko usohora na target yo gusohokerako. Turacari muri target yo gusohokerako indirimbo zirahari kandi nyinshi. Mr. GIBA yo bari mu rukundo? None nusonzwe. Oya ni kintu tushaka kumenya Mr. GIBA yo bari mu rukundo n'umukunzi nyabaki? Julieta yumahati Julieta. Bakunzi wa Ashali TV mko muramwumva ni Julieta uri hose umenye ko Mr. GIBA agukunda cyane. Mr. GIBA, eske Julieta wamukunda byanyavye? Aya sana. Ko tuza abastare na ibintu by'abakobwa mu mfise benshi cyane. Mu bisanzwe umusare n'umuntu, umuririmbyi n'umuntu nk'abandi kujya ku nyene wowe ushobora gukunda. Ni nkuko wewe nawe ushobora kugira ingeso yo gukunda abakobwa benshi kandi utari umuririmbyi. So iyo ni kamere y'umuntu nyene cyangwa guhitamwe ko umuntu kavuga ati je nafashe decision yo gukunda benshi. Messi sugukunda navuga nyene ko ari kwifuza. Kuki wahisemo Mr. GIBA aryo zina ukoresha mu kazi kawe k'umuziki? Niryo giwanje cy'ukuri. Mr. GIBA gisigura iki? GIBA bisigura izina giwanje nitwa Burgiba, urumva nakuza abantu bamamagara GIBA. Cyavuga ati mu muziki sinshobora guhindura, reka niyite GIBA. Ofete ikintu mutazi Mr. GIBA sumusharobaro. Urumva nk'ivyo warutanguye kuvuga ngo abakobwa benshi Mr. GIBA n'umwana nyene yitonda, n'umwana nyene w'umusenzi, ibintu nk'ivyo uhageze mu muziki. I can be sharobaro ariko si cyane. Woba uri mu mizima Mr. GIBA? Ndo mu mizima. Tyakwere?
Weri kurinda kumva ko bya. Singaba bandi none bavuze ngo barazi araba musulman ngo turaba musulman mugabo ndushaka kuvuga ndushaka kuwa tuzi kusema maneno ya Qur'an. Sijui Mr. Giba kweli alizwa kusema maneno ya Qur'an kabisa. Ya kawaida mimi ni Muislamu. Ya. Baba na mama. Mr. Giba na familia. Familia yake haja kuzaa bado sijazaa. Kwa nini? Muda hujafika sasa unaona mimi ningali. Juliet unamsubiria. Mzee tubirekere ngaho gusa umwanya ni wagera urumva hari ibindi bintu nyene turekera Imana ndandifuza kugira famille ariko ndibaza yana Juliet ni famille. Hari umuntu waguma gusupportinga cyane ku bikorwa vyo kurakora no sundi ni mu bro araho sindamwibuka n'izina ngabashitwa gute ujya mu bro yitwa gute Yes aba bro benshi basupportinga kujya ni abanko mu buyenzi sinibuka mu buyenzi abantu benshi basupportinga nitagutega washa no journaliste na wene mu buyenzi ya ushatse kuvuga Vivant Semble ujya ni papa wanje mu muziki aramfasha ibintu byinshi sana no aracamfasha ni giki ugiye kubwira abakunzi bawe muri uwo mwanya je no basaba nyene ko wogira ukwihangana sana nibavuga ati Mr. Giborazi ikintu kimwe je natahuye ibintu by'umuziki biragoye ndashobora gusohora indirimbo no munsi ejo kaza wumva ubundi ngo gishasha ryari urumva ndiko ndaraba nk'indirimbo Feel You n'amezi ane irashikana n'amezi abiri ko ariko hari bavuga ati ngo gishasha ryari kandi Feel You iri kuri YouTube so base baragerageza nyene gutahura ko dupambana sana tukifuza gukora ibintu byiza kandi biradufata umwanya baze barihangana ariko ico bazi nuko bazi ko Mr. Giba isingabirano kandi ntazobata hasi Mr. Giba yoba yaraje amashuri imanitse narahejeje uba wigiye ibiki informatique de gestion Mr. Giba ka uri mu ruririmvyi sometimes c'est la vie n'ubuzima aho ubuzima bugutwaye naho nyene uromba nushobora guhindura Imana yagupangira urafise abatoyi bawe benshi sana eske ahantu uba mu mucungaro uba hose Mr. Giba nibigutera ikibazo kuba uri umuririmbyi ahubwo biratuma nyene mbana n'abantu neza sana parce que hari abantu benshi bankunda biciye ku muziki wanje hariho n'abari batari bazi ko jemba ahomba kavuga ati we niwe twabonye muri televiziyo ni wowe twumva Mr. Giba ibintu nk'ibyanga avuga ati nje wow ni bon uri umuntu mwiza kacho sanga ufise imibano myiza n'abantu biciye ku muziki wanje tugerageje kuraba indirimbo zawe ziko zirakubitwa henshi kuko hari indirimbo nka Maidodo yabaye hit Feel You yabaye hit twatangiye kumva Mr. Giba wari we muri Skia tunapendana ishiremwe kuko tunapendana na tunapendana tugeze kumva Mr. Giba wari we kuri Buja FM aho washoye gusohora indirimbo yitwa Skia washirikije umuhungu yitwa Igo Walawala na Max Baba byaba twaye umwanya ungana gute kugira mushoye gusohora ijya ndirimbo kuko indirimbo ikaze cyane imisi ibiri umunsi wa mbere je nari home nariko ndavuza guitar grand frère araza ndiko ndaririmba nyine arambwiye ati nari mfise chorus Skia baby akantu nkako nyine arambwiye ati iyi ndirimbo irashobora kumera bien kandi twigize muri reggae namubwiye ati nubundi umvise ko ndiko ndagira reggae arambwiye ati je nzogenda ndihe studio tugire collab urumva nari kwisohora ndi je nyine ariko bacavuga ati reka dukotiza amahera hama tuce twisohora turi babiri umunsi ukurikira rero tugenda muri Master Music barakora beat tuvaho nyine twi recordings tadusubira nyine mix mu nyuma ikirasohoka kubera ki Mr. Giba dakunda gukora collab ndazifise ndakunda gukora collab ariko ni bya binini nakubwiye ati sometime collab je nkeneye zirashobora kumfata time canke uburyo kacho sanga ifuye ko kwanza mbapoze kwanza nitegurira iyo collab je ndafise collab ya jewe na R-flow vuba irasohoka nta n'ukwezi gusigaye kugira isohoke urumva ko urazi ko yatevye kuva muri February n'ubu ariko ndayitegurira bien ni gikorwa cyiza sana niwe muririmbyi ugize nawe collab uryoherwa cyane kuruta abaririmbyi bose niwe muririmbyi bose noryoherwa ariko R-flow n'umuntu nyene ndaronka inspiration kuririmba avuye kuri R-flow so ni ikintu cyari kinini kuri jewe ncamuga ati reka ndayitegurire ariko mfise amakolabo menshi y'abaririmbyi nyine baba star ngaha mu Burundi ariko bisabwa yuko ijya natanguriyeko ndayisohore hama nizo zindi ndazitegurira ibintu nk'ibyo tureke kubahungu bo bashora bakora akazi ko muziki ndundi nga mu gihugu cyacu Burundi tuje kuba star b'abakobwa bunganyene mu Burundi wacu niwe muririmbyi umukobwa ubona yuko Mr. Giba ndose collabo no shira mu mukobwa kana kuba yashowe kuruta abandi bo ahubwo nkunda jewe ukunda kuruta abandi ni Lina Blanche azubwa mbere Lina Blanche Miserika abo bantu kubera iki abo babiri ndabakunda tu na vocalist nyene biyemera kandi amajwi yabo nyene arashobora gutuma wewe ugira ijwi ryiza ubiganye nyene ukavuga ati je ngoma nigane Miserika canke Lina Blanche ashobora amatarafa yakora ashobora gutuma wewe umuririmbyi mwiza
Mr Giba akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ashali TV. Ashali TV ndabakunda cyane gose, ndabakurikirana baje kuri account ya Mr Giba TSD vuba, collabo ya na R-flow iraza, abandanye badusupportinga, turi ngaha nk'abana b'igihugu tuzobandanya dupambana. So bakunzi ba Ashali TV, ni kuri Ashali TV muguma muronka ibikorwa bishasha, akazi gashasha, mugire subscribe na share na comments, mukomeze muronka ibiganiro bigiye bitandukanye. Umusozi kumwe na Mr Giba aho twashoboye kumusanga muri quartier atuyemo. Ni point d'interrogation, si ngombwa ko tubivuga hatuye kuko ni benshi cyane habifuza kubana Mr Giba, ariko na mahigwe dasanzwe kuri Ashali TV ko yashoboye gushika nga Mr Giba. Thanks sana. Asante sana mzee. Ya nukuvuga kumengo turashimye cyane kuba waduhaye ikiganiro. Nanje ndabashimye cyane gose, mubandanye mudushigikira n'abandi nyene bajene nyene babakamingi mu barondera nkuko ni bon. Mugabo Mr Giba gira urongore. Gira urongore n'imyaka iragiye. Ozi gute ko nararongora. Muze murabazi muzisha. Merci sana. Tangira si ibyo wewe washatse kuvuga. Ozi gute ko nararongora. Tayari. Kandi kenshi cyane. Kenshi cyane. Apana. Mariage, tuvuga mariage. Vuba Imana niyahezagira tuzobikora. Urumva ni washatse natabuye nabi bo. Vuba ndashobora kurongora nyene, ariko turacakora umuziki kwanza. Twereje kora aba ex bandi benshi cyane Mr Giba. Izi gute. Naba ex benshi. Sumo ex umwe gusa. Umwe gusa. Abo bandi rero bo abantu twetu abaririmbyi batuvuga ko amajambo menshi sana ni nkuko umuntu ashobora kuvuga ati je ujya Mr Giba je yarandrase ndamwankira, nibisanzwe ushobora kuvuga ibyo wishakiye. Ziye ni shobo ufise umu ex umwe n'uyo sindamwibuka, urumva ndamwibuka undi mu mwanya ukatusanga sindamwibuka. Mr Giba the king of reggae music. Atwagize kubona video yawe hariya mu Kabezi ico gihe kare kwezi kwa kangahe none ko wari waseze iyo ubuzima zigaruka musa. Turabonye show yawe musasa. Show yawe mu Kabezi. Kabezi ko bakukunda cyane, ko bakwakira cyane. Kabezi eske ko bari home iwanyu canke nanu nyene ufite abafanzi benshi? Boje na hanu ufite abafanzi benshi kandi ni home, ariko je nibaza ko Burundi je umuziki ndawukora ku Burundi bwose, aho nshise hose ni home. Inyeshenza mu cyo turabonye ko show yiwanje hariya yaruzuye kandi yarabaye success. Hama hariya mu Kabezi naho nkuko bivuze niho navukiye. Ariko yani nugukora ibikorwa byiza tu ashobora kuba ari muhira ariko nibagutahure mu gihe atabikorwa byiza ufise, umva biragoye sana. Twitege show izahe kwa Mr Giba muri kukwezi? Muri kukwezi no mbeshi, muri kukwezi myitege kwanza collabo ya na R-flow irasohoka very soon. Muri 3 semaines cyangwa 2 semaines izo bisohoza. Bakunzi ba Ashali TV nkuko mwashoboye kuba mubitahura muvyumva, ni Mr Giba turi kumwe kuri micro kumwe na Prince, nyuma kamera kumwe na Ali Ben Daud. Hama share, subscribe, tukomeze turonka ibiganiro bishasha bigiye bitandukanye. Ciao. Salute. Tunapendana sana. You and I. Tunapendana.